munkundire nsubire ndabahe mwiriwe shigikira nanje ntera imbere umugambi wanje werekeye barya bakenyezi bavyuka kare mu gatondo bagiye kudandaza utuntu twabo aho gukora ubushobozi buke bafise bakisanga bakwatudandariza mu bibanza bitemewe n'amategeko. Bake nashoboye kuyaga nabo barambwiye ko ikibazo nyamukuru ari ukubura ubushobozi. Umuvyeyi asa n'ubundi kandi umukenyezi niwe nkingi y'iterambere. Uwo mugambi warankoze ko cane mbonye uko babayeho caniyumvira abo dushobora gukorana kugira tubafasha kuko je ntavyo noshobora je nyene abo nabo se abandi n'abajeje intwaro n'abajenjeye gutanga ingurane ariyo mabanki mato mato ama microfinance. Ikintu ca mbere shaka gukora nuko arondera ibibanza vyemewe n'amategeko kandi bitazobavuna mu kuriha. Ica kabiri nukubashira hamwe bagakorera hamwe nkongera nkabafasha nkanabigisha ingene bo kwiyungunganya bakongera bakasaba n'ingurane muri ya ntumbero kuduza agataye kabo buke buke bitabavunye kuriha. Nuko umugambi wanje no wakunda babavyeyi bazotera imbere bateze imbere imiryango yabo bongere bateze imbere n'igihugu cacu mu gutanga y'amakori n'amatagisi. Ndabashimiye cyane kwa mwanyumvirije. Quel est l'objectif de la politique Vision 2025 du Burundi? A. Réduire les exploitations agricoles. B. Atteindre le statut de pays à revenu moyen. C. Développer une économie basée uniquement sur l'agriculture. Limiter les importations pour stimuler l'économie locale. Atteindre le statut de pays à revenu moyen. Pensez-vous que les femmes dirigent différemment des hommes? Expliquez brièvement votre réponse. Moi, je pense que les femmes, bien sûr, dirigent différemment des hommes parce que les hommes, premièrement, ce sont eux qui donnent vie. Donc, ils dirigent avec cœur. Ils voient loin. Ils peuvent faire plusieurs choses à la fois. Donc, bien évidemment que les femmes dirigent différemment des hommes. Merci. Citez 5 rivières du Burundi. Il y a la rivière de... Je ne connais pas la réponse précise, mais je serais ravie de connaître un peu plus à ce sujet. Merci.